ya Newcastle United. Bruno Guimaraes muri equipe ya Man City hagati mu kibuga binavugwa yuko buriya uberutse bari no kumurondera cyangwa se bakamuzana ariko byaje kuba bihagarikwa n'igaruka ryo witwa Gundogan muri equipe ya Man City. Hagati mu kibuga kwa City bigaragara ko kino gihe abakinyi bariyo gerageje kuraba witwa Kevin De Bruyne nawe biraho araza tukamubona no munsi nawe tukamubura ejo. Garagara ko Mateo Kovacic nawe nta birenze twamwifuza ko. Bruno Guimaraes hagati mu kibuga kwa equipe ya Man City mu kwezi kwa mbere koko arafise icyo baje kwamarira muri equipe ya Man City. Umusore yitwa Bruno Guimaraes Rodriguez Mura, imyaka 27, ibiro 74, imetero na santimetero 82, yavukiye Rio de Janeiro. No musore w'umunya Brazil, novuga ngo amaze igihe kitari gito muri equipe ya Newcastle imbere ko yaje avuye muri Olympique de Lyon. Ubona yuko umusore jewe ku bwanje ndiko ndaraba ndavuga ngo 2021-2022 niho yavuye kwa Ariwe kwa Newcastle. Uno munsi navuga ngo ari kwa kwiza saison yigira gatatu canke kane. Numwe mu mediateur navuga ngo beza bari mu gihugu cy'Ubwongereza. Ariko nubwo Manchester United yogura Bruno Guimaraes, Manchester City nako Manchester City plutôt iragura Bruno Guimaraes imuzanye nko mu backup wa Rodriguez Kante canke izanye nkuza kubara covering absence ya Cascante canke iramugura nko mu numero 8 kuko namuzantu hambere bafise ikibazo mu Manchester City ni ku numero 6 bientôt Bernardo Silva, tanto Ikeneye Gundogan, ukabura umuntu novuga ngo mu numero 6 ari wakina Kovacic aragwaye, Rodriguez Kante sezo yamaze kubirangira. Bruno Guimaraes uramwinjiza muri Manchester City n'ubundi uje kumusaba ivya mirenge kandi adashoboye. Nivyo kwa Newcastle kenshi hari ukuntu bamukinije nko mu numero 6 mugabo ari kumwe n'abantu bashobora gufacilita akazi kiwe. Uri kumwe na Joe Linton, uri kumwe na Sandro Tonali bameze neza, bitandukanye no kuba kumwe na KDB, uri kumwe na Ikeneye Gundogan. Ikeneye Gundogan yararangiye. Gundogan no musisi no mwicarikano cya Sandro Tonali. Nubango Bruno Guimaraes umuzanye kuri Manchester City muzana uzi kufise Cascante. Nivyo no mu grand joueur no munsi navuga ngo mu mediateur beza bahari. Mugabo muzana uzi kufise Bruno nanakyo ufise Rodriguez Kante kuko Bruno Guimaraes no mu numero 8 yuzuye akwije bisabwa n'amategeko. Karite yo kugarda baro ayifise, technique nyinshi, physique akomeye umubiri wose. Kumuzana muri Manchester City vyari vyo mugabo umuzane uzi ko umuzanye gukora tâche yiwiwe asanzwe akora kupana kuza kubricora. Reko bwanje mba mbona Manchester City ni ba debloque 120 millions bazobagoza mu mediateur mwiza. A27 aracafise n'imiburi buri saison 3 canke 4 ameze neza 5 hafi. Mugabo kumuzana bazi ngo Bruno nitumuzanye ko mu numero 6 n'imiburi buri n'ivyanka kuri Rodriguez Kante tuzogenda handi turondera mu numero 6 mugabo Guimaraes aze nk'umuramplasa wa Ikeneye Gundogan. Hanyuma nimba bazosura kwiyumvira mugabo yitwa Lucas Paqueta nawe basura mwiyumvira ko mugabo Guimaraes bari ko mukoresha nko mu numero 8. Ya reka dufate ikintu gikomeye cyane muri no dossier no mugabo aswi izina rya Bruno Guimaraes w'imyaka 70 ko abivuze mu makinyi beza dufise mu gihugu cy'Ubwongereza ariko abatari bake twariko turavuga ku munsi we wahijya yejo turavuga ati mbega ubwo Manchester City bagezaho yumva yuko umukinyi atari umustar tomugura nko ku Madrid bayumva itogura umukinyi ari munsi ya Bellingham akarorero ukuntu Madrid bayumva yogura mediateur mwiza akiri muto kugira ngo bubaka ba Galactic. Iyo siyo profile Man City ifise no munsi. Man City ifise profile yo kuba bafise umwarimu ashobora kuzana umukinya muguza amafaranga menshi amukuye muri equipe no mugabo bivaye n'ububasha bwiwe ubujya zo mutravaye nabo bazokina akabigihanga. None uno munsi mediane tuzi ya equipe ya Manchester City yafatishije hari umukinnyi umwe yavuye kwa Madrid, hari umukinnyi umwe yavuye kwa Barcelona, hari umukinnyi umwe yavuye muri equipe nkuru, hari umukinnyi umwe yavuye muri equipe igwana Ligue des Champions, Kevin De Bruyne Wolfsburg, Ikeneye Gundogan Borussia Dortmund, Rodriguez Kante mu backup wa Thomas Partey muri Atletico Madrid. Umukinnyi yavuye muri equipe igwanira Champions League ni Gundogan yavuye muri Dortmund. None Dortmund muri equipe igwana Champions League ndabivuze muri ubwo buryo ikina Champions League ihora muri Champions League ni Ikeneye Gundogan nanyene kwera ububi bwasha ububi bw'izindi equipe zo muri Champions League ari imyaka Dortmund yaje muri Champions League ubona kisanzwe. Rero uyu Bruno Guimaraes turaza kuba turaba birashoboka ko yinjira nko Gundogan yinjiye bien sûr parce que profil no Musa afise n'izina nka Gundogan yari afise
sinibaza ko ariyo difference ya Borussia Dortmund yakijagiye kuri Gundogan ndetse n'uyu mugabo witwa Guimaraes yarondewe na za Barcelona na za Madrid yaravuzwe za Paris Saint-Germain bivuze ngo profil afise ari muri equipe no mugabo bigaragara ko arayirengeye Bruno Guimaraes mediateur kuko ageze igihe na Gundogan avuga ati ndarengeye equipe nka Borussia Dortmund mediateur nakwiriye kwitwa titulaire indiscutable muri equipe nationale iyi ni profil y'aba basobosrai bakiniye za RB Leipzig bazirengeye iyi ni profil y'aba Makarista ukumva ngo musanze muri equipe nka Brighton ni ba Madison bari kwa Tottenham bivuze ngo Manchester City ikeneye umukinyi mwiza kesa swari muri equipe nziza kesa swari muri equipe mbi mugabo izina giwe rimwemerera ivyo ashoye bimwemerera kwa muri Man City rero namakuru aje ko yandikwa na Daily Mail bujya bivugwa ko nyuma ya Riptide Dergama Croise ya Rodri ari bugaruke mu kwezi kw'icenda 2025 Manchester City yaciye isubira kwiyumvira Bruno Guimaraes wabivuze neza buriya muciri heze nubwo hagumye havugwa Paketa cyane akavuga ati Paketa bamweje kwera bibi ko biramukurikirana ko barindire barabiyo dossier izoherera buriya Guimaraes indani niyo yari target ikomeye cyane kuri no mugabo yitwa Pep Guardiola nyuma yaho acayitamo akantu ka Gundogan yaciye yifuza kugaruka azibona kuko babanje guseza amasezerano kwa Barcelona Man City ci privilege umukinya amenyereye inzu yabo kandi yajeje saison nziza na Ero ari umukinyi mwiza muri national team y'abadagi avuga ati kaziye n'ubuntu reka dutorere kai Gundogan mugabo equipe irengagiza ko ikeneye kubaka yasubiye kuvyo yataye no birumvikana yuko umugabo yarafise potentiel yo kuza muri Man City mugabo niyahaza nyuma yuko mumenyereza yari yaramurabye giza duca tugaruka ku kintu citwa umwanya mercato mbega Guimaraes araza muri Manchester City ryari wabivuze neza uwo mugabo ari kuri ku gaciro ka ari kuri clause liberatoire ya miliyoni 100 z'amarivre sterling cyangwa se z'amapound zingana na miliyoni 128 z'amayero cyangwa se amanyaburayi bivuze ngo mu kwezi kwa mbere Manchester City ikeneye umusore kugira ngo kumbure babanze bazibire ikinogo Man City bagaragara ko baguyemwo nyuma ya Riptide Dergama Croise ya Rodri ariko kandi banazibire uku kuntu umugabo witwa Gundogan bigaragara ko urwego rwasubiye inyuma kandi ariko arakinishwa cyane dans l'obligation yuko atawundi mukinyi bafise ivyo biratuma Man City ivuga ati vyanka bikunda peu importe umusaruro turonka umugabo yitwa Bruno Guimaraes tumukeneye mu kwa mbere vyanka vyakunda ubu rero mu kwezi kwa mbere turaraba bega birashoboka ko Man City igura umukinyi wa miliyoni 120 mu kwezi kwa mbere nico gituma Daily Mail yacikubita kiravuga ati buriya Manchester City shoba kubiri kirategura gushira muri no deal umugabo bita Matheus Nunes bagatuma bongera kagafaranga ariko batanze Nunes kumbure batanga Matheus Nunes bongere ko nka miliyoni 40 cyangwa 50 babahereza umugabo yitwa Bruno Guimaraes ariko kandi tactiquement Bruno Guimaraes buriya keneye muri Manchester City abara depara nka 60 uko twarabuye no muri Brazil bashaka kumukija nka 60 akina na Paketa peut-être na Rodrigo Gozi cyangwa undi mukinya kina ku numero 10 ibi biragaragara ko uyu mugabo yitwa Bruno Guimaraes yariho projet yo kumukoresha nka numero 6 byimfata kibanza ariko Rodrigo Cascante nagaruka bagasanga projet ya numero 8 baramaze kwikura mu nzira parce que ibazo no munsi median iyo mugabo yitwa Rodrigo Cascante a 28 plus Bruno Guimaraes a 28 plus umukinya ashobora gukina nka numero 10 Man City yo bifise cyogiye peut-être De Bruyne yagiye nabande twabonye na Grealish ashobora kwa mukinisha canke Phil Foden ashobora kwakina uruhande rumwe rukaja ko Savio Moreira do Oliveira muri objectif yo kubaka projet nshasha nivyo nuko dossier no mugabo Bruno Guimaraes imeze do ma part mbona ko ubwo Man City barakoze ikosa kwa bataro Chris Guimaraes mu kwezi kwindwi k'umunani guheze nyuma yo kumva ngo nuko Ilkay Gundogan agiye kugaruka hano City yaraguye mu vyondo kuko biriko biragaragara nyuma y'ibura rya Rodrigo Cascante na numero 8 equipe gifisa kiri kuri ugo gwego na mukinyi bagivise yokina ku 6 ko muribuka ko equipe yarasiragura inzivuga bazubimendi nabandi bagiye batandukanye murabona kuno muzi ufata karonka Arsenal yizaniye Merino no musi Arsenal buri yayikingiye byinshi cyane twabona ko Merino ashobora gukina nka numero 8 gusa ariko uno musi yatumye Arsenal yokina muri 4-4-2 yokina muri 4-3-3 kugumana umupira arabizi ayo masista arayatanga ibyo bitsindiwe bitsinda equipe yari ikingiye baraguye effectif ariko bazana umukinya afise profil bakeneye uno musi rero nibaza ko hamwe equipe ya Manchester City yokora recruitment ya Bruno Guimaraes mu kwezi kwa mbere abo bakoze ikintu ciza basigaye kumenya mbega kuri Bruno Guimaraes ubwo biraza ko bimworohera guhindura equipe hagati muri saison aca shikira no kuri pressure exigence zirengeye zo kwanyuka ibintu vyo guhindura equipe mu kwa mbere kuri Bruno biragoye kumukina je kubganje ahubwo nta risk zirimo none avuye haroye ivyo bari kuratanga kwa Newcastle ego sivyo ugiye gusabwa kwa City hariho pressure mugabo none equipe wisanze he iconze ico nuko Guimaraes avanye no nivo kwa Newcastle gushika kwa Manchester City
nivo ya ekipe baza kuyironderera hamwe n'abandi ntazoshika ngo abe de pays nuko bimeze kwa Bruno Guimaraes muri equipe ya Man City